nagiye mu rubanza injya zamperanye mumbikira ubugari ndarya. Aro uri mawe mumbikira ubugari ndarya. Ego ndarya. Nimwambikiye. Vous allez me conserver la patate du maïs. Sawa. 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 Merci sana. Bakunzi baho mu DTV twase kuramutsa muherereye mwese tubabwira ati kola subscribe na notification na like comment kugira tubandanye tubaha ibintu bishasha ibintu bigezweho amakuru y'abakinyi b'amarelesi abakora umuziki aba comedian bose muri rusangi. Uyu munsi rero twabazaniye umustar akomeye cyane murifuza kumenya ninde. Umustar yubatse izina mwino minsi kandi akomeye cyane gose. Uyu munsi kumwe n'umukomedian abizi cyane tifuza kumenya ninde mugiye kumubona. Icyo usabwa gusa no gukora subscribe na notification Homewood TV together we can move our entertainment dukunda ivyo wacu duteze imbere ivyo wacu dushigikira ivyo wacu tugira mubone amakuru yiwe mubone atubwire byinshi kuri we. Turabara mukiki Amahoro. Akantu kamwe gusa abantu bamenyo abo muri bo aho yabarakazi bamaze kubona ufite abantu benshi bamenyeye ntarambara amarori ariko barashobora kuca abana uradirect bambonye nibaza katabirebi. Ya turi kumwe na Mutima comedian Mr Ndarya mbikira ubugari ndarya turi kumwe uyu munsi mugira mumve byinshi kuri we mumve yatanguye yarageze mumve n'imigamba afise kuri comedy canke ibindi canke entertainment. Mutima mutubwire akantu gato gusa ari abantu bataremera neza kari we turi kumwe. Oya barakazi ofe twamaze kumbona ku marezo sosho baramenyereye ku ma spectacle atandukanye ku ma emission. Ego nizira ko bamaze kunyumva. Ego. Okay, reka kwanza nduge. Tuganire rero twisanzuwe. Mutima ninde yatanguye ryari? Duha introduction ya Mutima muri make. Sawa, novuga ko Mutima le comédien itanguriro giwe yatanguye gukina comedy mu 2015 ariko muri 2015 niyo yatanguye kwishira ku mugaragaro ariko comedy twavuga ko ari talent from God kuri Mutima le comédien. Ego. Okay, Mutima n'umusore arubase tubwire. Oya barabizi Mutima le comédien no munsi hageze n'umujene ntarubaka ntarategwa iryo bakwe. Ego. Mu banyeshure canke mwarahejeje? Turacari abanyeshure turacari ku ntebe y'ishure. Ego. Nimba atari banga Mutima yigiki canke yiziki? Mutima le comédien ariko igisata bitwa banki assurance. Ego nico. Ya mwavyumvise rero turi kumwe na Mutima le comédien tugira tumubaze byisha tubwire igihe yatanguriye akazi. Mutima nigari mwatanguye kumva ko mufise impano yo gukina comedy? Je natanguye gukina comedy mu 2015 ariko nuwo mwaka natangwe kuyishira ku mugaragaro ariko ubundi ho nabivuze ko yari talent nabimenye kuva kera mugabo bivanye n'ubuzima tugenda turabamwo umwanya canke kutabitahura vyihuta natanguye kwishira ku mugaragaro mu 2015. Akantu ka mbere waragize wahereye ko ka mbere na mbere nakaye? Nakantu kavuga ngo uri Mikaheli na telefonye mbaza ama are mwijuru niko abantu benshi batanguye kumenyera ko ariko ntibamenya physique y'uwagakoze ntibamumenya directement bagatunga batakazi muri telefone. Yego. Ya Mutima tumenye abantu bagira comedy stand up comedy zo gukina mu video wewe iciyumviro cyo kuzana comedy yo kuvuga kujya cavuye he? So iciyumviro cyo kuzana comedy yo kuvuga pa telefone novuga ko narihweje le social mu mibereho tubayeho ndabona ko hakenewe yindi strategy twokoresha komisa umuntu agatwenga atari kabona ama image canke les gestes mugaba agatwenga kukina ariko urumviriza biciye kuri audio. Okay, Mutima mugihe abantu bo bakenera canke company kanaka yo bakenera mukorana ivyo genda gute Mutima biroroshe ku murongo? Novuga ko Mutima biyoroshe ku muronka 100%. Gituma vyoroshe ku muronka Mutima le comédien nta management arimwo ariko Mutima le comédien arafise staff kugira ngo rero bashikire staff batongora kuganira na Mutima le comédien après ivyo bakaganira. Yego. Yego mwavyumvise bakunzi baho mu DTV mwe mwifuza kumenyekanisha ivyanyu mwifuza kabakorera publicité arabikora vyose. Mutima maze imisi numva ama sport ukora wowe ukora sport? Byose ndabikora kuko ndabifitiye impano.
ego ikindi naco mutima lo comedy twagira tubabaze muri entertainment ni ibintu byinshi bihuriye kuri entertainment mugihe nk'umugwi kanaka bakenera mukine nka filme nk'akarorero mwokina byose biva mu kuyaga ego yo abantu bahuje kwanza mu kiyago ibisigaye vyirefera ku kiyago nibaza ko turashobora gukorana mu gihe twumvikanye ego tugaruke ku buzima bwa mutima akunda iki mu buzima bwiwe mutima arakunda ibigaragara arakunda abantu kuko maze guprefera gukina comedy itwenza abantu atamushahara uri kurabasaba ariko ugakina komeza kugira ngo ubanezere ku marezo social ahatembereye nka saro ngiye kwimweshamwo nka bare ngiyemwo nka cafeteria ninjiyemwo nka taxi ngiriyemwo ngerageza kwigura kugira ngo tuvane batahuye kandi batwenze ico ni kigwa cambere sherekana ko mutima lo comedy ashobora abakunda abantu. Okay, tuje kunjya nazo mutima akunda gufungura iki? Oya nta vraiment injya zose ni injya sino precise hanini ico nkunda kuko nawe nturambwira ico ukunda. Okay, wo guha amatike n'inyama basi wowe. Oya amatike n'inyama none ntiyumva yoryohera uyakunda pana jero kweli. Okay, mutima mugihe uri kuraraba muziki ndundi tumaze imisi twumva igitiramo kizozamo mu umuririmbyi akomeye cyane Diamond abaririmbyi bo mu Burundi barabivuze ko ibintu atari bike ko umuziki wacu datera imbere bagazana abanyamahanga wewe ubivuga kiki nk'umukomedie vraiment je nk'umukomedie kubera ko ata time abakomedi bashoye kuba bo baha naco fise ndabivugamo nta kimwe vraiment kuko nta domaine y'abakomedi bashizemo mugabo iyo baza gufata bakazana nk'uvuye muri Australia w'umukomedie nari kugira ico ndabivugako ariko kubw'ivyo naco fise ndabivuga ko sinegura nta kimwe vraiment fise. Okay, ikindi naco ama company kanaka ratigura ibiteramo by'abaririmbyi biki muri comedy ho babuze iki kugira nawe hategurwe ivyo bintu canke usabiki ababitegura en fait jewe ni igituma bategura ama evenement ntibashitumira abakomedie novuga ko nugutahura niho ugutahura kwabo kugeza mugabo ico no saba amakampo nakomeye nuko batahura ko mu Burundi hari abakomedie bashobora gukora imitima ku bantu bashobora gutwenza abantu uko biriko biragenda kose nico hanini novuga bagatahura ko abakomedie nabo bafise uruhara runini boshobora guteramika abantu bikagenda neza. Twarababonye ko muzo performinga muri Kigingi Sama Comedy byagenze gute kugira Kigingi abemerere kuzokora muri ico giteramo umbaje ikibazo ciza kandi kidasanzwe bivuga kugira ngo mutima lo comedy nani plutôt Kigingi yifuze gutumira mutima lo comedy hanini ntibifatiye ko bintu ngo vyani masinergie canke ngo meme famille canke ibiki mutima lo Kigingi yatumiye mutima lo comedy kubera abona tariri muriwe nibuka ikiganiro twagirana yarambwiye ati jewe icyatumye ndakurondera kugira ngo uze ni kubera talent ufise nuko comedy yawe yisangije kuruta izindi dufise ngaha rero kugira ngo antumeko afise abantu bamutumye barambwiye ati mutima lo comedy turamukene muri Kigingi Sama Comedy kugira ngo nawe azavuge ngo ndarya tubona ego ni kubw'akazi. Okay, mutima turashaka tugirira akantu hamwe umuntu azovuga ati jewe muri Kigingi Sama Comedy turazeme edition sinzosiba uko vyogenda kose kuko mutima azobica bicike. Jewe novuga ko abantu benshi baratubonye baradutahuye kandi bizogenda neza. Ego mutima ro comedy dikuyemo Kigingi niwe mu comedy wundi ubona ari karakora neza ngaha mu Burundi. Uwundi mu comedy mbona ari karakora hanini Mvuga abandi bakomedi bariho ni benshi ivy'iwabo sinkunda kubikurikirana cyane gusa ivyo nirefera ku zindi comedy zo hanze hama nkagerageza kuraba uko mbandanya ku develop akarere ndimwo biciye par telefone. Okay mutima muri Homodi TV yo tumiye umuntu cyo tugendeye umuntu turamuha akabazo gato cyo tukaganira tukumva ico ibyo nabivugako kanegera ndakubaze iyo hageze kwiblosa mu menyo novuga ko biri mu migwi 3 hari ufata akaboka kagiruku hari n'ukoresha Colgate ya 3000 hari n'ukoresha ya 20000 abo bantu batandukaniye ninde wumva ari protect sana gusumba wundi sinavyumvise neza wonsubiriramo
iyo turiko turiburusa mu kanwa sawa turakoresha, hari abakoresha ukuboko n'amazi, sawa hari abakoresha korogati ya 3000, sawa hari abakoresha korogati ya 20000. sawa. Ivyo bintu bitandukaniye. Ivyo bintu mbona umengo nta tandukaniro rihari kuko bose no kwijigitura. Okay, akandi kabazo kamwe kanyuma. Mutima, mugihe woja mwijuru, mugihe twozoja mwijuru tugasanga ivyo byose twari tuvyemerewe nta cana kimwe cyari gihari kwisi, nikihe cyaho kwishuza kuba utarakoze? Icaha no kwishuza kuba ntakoze novuga ko ari nko kurunguruka muri douche. Oya, tiko tuvuga muri bijya nyene dusanzwe tuzi, ajya amategeko tuzi kizira gukora. None kurunguruka muri douche nozi ko ari icaha kandi gifise impact ku buzima bw'umuntu. Swati Imana itaguhanyugwa aragahenera. Okay, mwavyumvise turi na Mutima Ro Comedy, mwamaze kumumva afise igiteramo muri Kigingi Sama Comedy. Musabwe kudasiba mwese, muzoze muyumvire amakuru yiwe, byinshi muzobibona, muzovyumva. N'umukomedi akomeye cyane nga mu Burundi, amaze imisa akira ama video menshi, ama audio. Mutima, akajambo wobwira abakunzi ba Homewood TV? So akajambo nobwira abakunzi ba Homewood TV nuko bokurikirana bagakandama subscribe. Novuga ko boyikurikirana cyane bakayikanda cyane kugira ngo barushizeho gutera imbere kandi barushizeho no kugera kure kugira ngo bibandanye bigenda neza na comedy za Mutima Ro Comedy, aho bazibonye canka ama audio canka ama spectacle bayitabe cyane ko musabashwe gutumira Mutima Ro Comedy, bibandanye bigenda neza, iterambere bibandanye gugwirana, comedy ishishikare kugira icicaro cyane mu Kanyosha. Ariko Mutima, nitwogenda uko vraiment tugirira akantu kamwe konyene tuvuge ati Mutima twamubonye yagize ukuntu nta bishasha, ni Faustile barabizi nitujya nyene. Yego muri tugirire kamwe konyene gusa abakunzi ba Homewood TV banezego n'abakunzi ba no cangira nkakaye mumva ko baryohera cyane. Okay, tugirire umbikira ubugari. Manzi uvuga igice cako twumve. Mama nagiye mu rubanza, injya zamperanye, mumbikira ubugari ndajya. Aro uri mawe mumbikira ubugari ndajya. Ego ndajya. Nimwambikiye. Vous allez me conserver la patate du maïs. Sawa. Merci sana Mutima, ndagushimire cyane ko no mwanya duhaye muri Homewood TV. Tukaba tuzobandanya, tuzogaruka mu gihe Homewood TV twogaruka ngaha, muzotwemerera, muzoduha umwanya. Oya biragoye kweri. Honyene nta namahera muza gutanga. Numva ko ari Faustile. Ni Faustile nta bishasha muzanye kweri. Uvyumva? Mugabo ibiyago cyane. Tuzogaruka tuyazanye. Je sinzi ofeta amahera nubwo uzana amahera atagira inyuzi nibisanzwe. Uvyumva? Uyayo niyemewe acacika. Acacika urazana amafobi. Leta yo kigufata. Ikibazo gikomeye cyane. Merci sana bakunzi ba Homewood TV. Cyusabwa no gupyonda subscribe kugira ubandanye ubona amakuru ya entertainment, ubandanye ubona aba comedian, abakinyi b'amarele, abaririmbyi bose muri rusange. Ni kuri Homewood TV tukaba tubaseze tuvuga ati ciao.